Hey friends, fans and family, ni ikaze cyane nshuti mukunzi w'iganiro cyane kuri The TV Show. Nkundana nagwe mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho dukurikirana uherereye muri kano kanya urikiro kurikirana isanamu ryacu. Ndi behind camera ariko kandi nije ndi kuri micro ya mbere, aho kuri micro ya kabiri mfise umutumire witeka asanzwe ava hariya inyanzarake ndetse mwa kino gihe ukabona yuko ari mu gisagara ca Bujumbura. Rero tuvanye mu kiganiro Saturday morning cyane avuga nti let me introduce you guys uno musore akiri muto ariko afise ijwi ry'igitangaza. Adobad aririmba kuno. Mbega nzokundana nande cenda baza ko mbona bose bancanga Ninda nzongumira iruhande no mugihe sunika ubuzima bwanka Sinibaza ko ari jewe noba niyemera ko mbona nkora bikanka Nubwo noba afise ikibazo c'amahera sinokwanywa na Diana Mike uramita na Sunday anyway niwumva aho bakura imyaku Hey nubwo hazoba ari Monday urambwira ubuzima bwambanyi yacu Nubwo uyu munsi bigoye nzokundwa nanje banyite pepe Nubwo uyu munsi bigoye hazogera no nk'amahera nanje banyite mutama Hey Yo, kumazina naitwa Adobad aka Champion Boy aka Bad. So nkaba ndi Murundi, nkaba mvuka mu ntara ya Makamba komine Nyanzarake. Gusa right now nkaba ndi mu gisagara ca Bujumbura ariho nkorera umuziki. Adobad nikaze cyane mu gisagara ca Bujumbura. Twaherukana muri 2022 je nawe. Byari bimeze gute? Ano musi umuziki wawe wifashe gute? Ubu muziki novuga ko hari ikintu ciyongeye ko hari ikintu ciza ciyongeye ko bivanye na support mu bandanya mu ngoma hafi so ndabashimira cyane abantu bose mufasha ego ni opportunity idasanzwe kongera guhura nawe ni niteka kuri je kubera namye mfise indoto yo gushigikira abanyempano kuva muri 2022 no munsi urahari waramenyekanye ku ndirimbo bloka twarayivugije cyane mu isamirizi indundi culture citwa radio culture waragiye mu playlist atandukanye abantu barakunda indirimbo yawe kuriki habanje kubaho calme inyuma ya biriya bihe 2022 2023 habaye iki kweriki uno munsi ugarutse aho tuza gushika kuri vyinshi n'indirimbo heruka gusohora ndetse n'izindi zari imbere ndetse n'iyindi yazanye abaga polemique gatoyi ku bantu bakuzi bakavuga ibigiye bitandukanye kweriki habanje kuba gacerere Okay ikintu cyatunyenja mu gasherere ni kubona nari kwishuri kijagiye dukorana ikiganiro 2022 nari mu mwaka wa nyuma bice bisaba komba bize n'ishure kubera yari mu mwaka wa nyuma ndaheze ishure Chibisha bisaba manze kwitegura ashobore kuza mu gisagara ca Bujumbura rero nkore neza umuziki nisanzuye ari uno mwanya natangwe rero gukora umuziki neza neza ikibazo ikijanye n'ishuri warahagarize ishuri narahejeje warahejeje na kaminuza nturi kurara kaminuza wapi kubera kaminuza sindiko ndayibona neza narabonye mwa kino gihe uri mu vyunguka shop ya Bad ni gwawe ndafise shop Okay tuvuge ko yagurishije itongo canke igipe cyasheshe taturaronka umutayi canke biri bimeze gute novuga ni connection n'abakunzi banje support dogo no kuvuga ngo abakunzi butunzi bwe bagushikanye ku butunzi uri munsi uri kurarondera aho ufise shop n'ababishoboye baze bagushorere kuko nibaza uraberewe kuvaza gushika hejuru antuka ibintu nabonye postinga n'ibintu vyiza umujene wese ashaka kwambara kuberwa Adobad arahari rero ndashaka twiganiye ku by'umuziki kuko nivyo vyatuzanye uyu munsi Adobad uretse ko umuntu amwumva Adobad yaririmbye bloka yaririmbye Manirakiza anyway yaririmbye ino ndirimbo irikira kundwa cyane n'aba TikTokers bagiye batandukanye bizocamwo ubona kara kamelody karyoshe lyrics ryoshe imeze neza ivuga ubuzima naho hajemwo Diana ntaramenya Diana ninde ninde Adobad neza yo kwivuga gute kumuntu ashaka kumumenya inyuma yuko tumubona nka Adobad umusore afise swag imbere ya screen so Adobad ni umuririmvyi w'umurundi nkuko nayivuze akaba amaze imyaka 3 mu muziki neza na neza akaba ari umwana yipfuza support y'umurundi wese umurundi kazi
akaba afise impano. Yego impano akaba akeneye gushigikirwa kugira ashikane impano yiwe kure. Yego witwa Adobad amazina yo mwikaye? Amazina y'abavyeyi banyise ni Bavunyi Adolphe. Bavunyi Adolphe. Ariho havuye Adobad. Bad ryavuye kuki? The baddest? Bad ryavuye novuga na kantu nakunda ka aka nyene ikintu kibi nyene mu kintu kana kubukora. Yego kajya kantu nako gasigurike kajya kantu naga presentation kiwawe. Hari abantu baca bumva cyane bya bintu wizi design yakunda kugira mu muziki. Sinzi ko bitora. Hari inspiration yavuye haje? Okay. Kari haka inspiration mugana anje ubu sigaye mfisa kandi kantu ntanguze imbere gushiramo kajya. Kameze gute? Ariko ikajya hey nkakimaza nkatwenga. Sawa. Nikaze cyane kuri The TV show na muryango wagutse nizera yuko bari kudukurikirana bagomba kudushigikira, bagomba gushigikira iyo mpano, ariko kandi tubongere indirimbo bloka yatumye genda kumenya ndetse n'abantu benshi mu gisagara ca Bujumbura bakumenya. Yakuku inyanza rakuza kuri Indundi TV gukora ikiganiro twakoze muri 2022. Umwanya n'uyu. Yego. Mutima ndarira nyenagura nkashira numva nkatunura bikandengera bikankanuva broka umutima broka sishaka broka amur broka kuko vyarambabaje umunezero wanje wabaye umubabaro ivyiyumviro vyanje vyabaye akarorero orazi ku mutima ubabara ekatariwe na undi yo utabara nasanze urukundo rumbabaza kenshi cyane mu buzima ni nk'ubufindo iyo ndabubonye cyangwa ari umutima. Urukundo rumbabaza kenshi cyane mu buzima ngo ni nk'ubufindo iyo ndabubonye cyangwa ari umutima. Umutima ndarira nyenagura nkashira numva nkatunura bikandengera bikankanumva bloka umutima bloka. Asante sana bro. Merci beaucoup. Urafise lyrics nziza, urafise ama melody ameze neza. Yego. Merci beaucoup. Hari umuntu agufasha muri ivyo vyiyumviro ufise yaba mu kwandika canke gutora melody? Oya kenshi mu kwandika ama melody cyo kurunda ama lyrics kenshi nakunda kubigira ndi hari inyanza, nakunda kubigira ndi ahantu ndi pose ahantu mu ishyamba niho nakunda kuja kenshi ndi umuntu. Nibiki ibintu bikwenspira kurusha ibindi? Inspiration iva here? Inspiration bivanye jewe no kunandika kenshi mba ndi muri douche canke ahantu mu ishyamba rinini. Yego. Okay. Ni uravye ahantu ugeze ukaraba ama melody yawe. Yego. Uburyo umengo aroroshe aratambika nk'ubu waje mu kantu umengo kameze nka reggae. Haraho ubona bizogushikana bivanye naho ubona bikugeza nabumviriza indirimbo zawe feedback baguha ubwawe wenyene wiyumvirira. Yego. Ikintu cyambere novuga bifasha nuko mpindagura melody na style. Birafasha ko abafana urabahindurira umudiho. Biratuma bakumana kuri umusana atandukanye n'abandi. Yego. Ni ukuririmba kwawe vocalma wabyigiye nige iki gufasha kuguma uri stable muri vocal? Kuvyiga kwe ntazo nobana yize mwambeshe. Yego. Nuko nakuze ndabikona uko nakuze ntamba n'umudancer. Yego. Hama uraririmba kenshi mu kuryohora ijwi ryawe kugira ngo rigume rinaguwe? Amatravail. Oya ntabwo ari kenshi cyane. Uyakorera iyo bishise ukayakora? Iyo muri studio kenshi. Muri studio? Canke muhiranye ntajya mandiko nakora utuntu. Hari indirimbo wakuze ukunda kumviriza z'abaririmbyi batandukanye? Yego. Zari nk'izahe? Kenshi ndakunda kukumviriza indirimbo z'abatanzania kenshi. Ni iyihe ndirimbo mwa kino gihe iguma mu mutwe wawe? Indirimbo hariho indirimbo za Inatosha aya. Ndirimbo imwe muri izo. Walisema penzi maji masafi niacheni nana. Mana yamenifika hapa. Ingeni wewe kuona ningelizia sawa. Mana kila dakika kiwa kilioni.
kukikucha machochu nalina nayibagiye indirimbo neza neza ariko risawa nihe ndirimbo y'umurundi wakunda kumviriza nuwahe murundi yakwinspira cyane Double J indirimbo ya Double J Double J amakanya tuyage makanya nkubwire siriko ndizibuka neza hari byinshi numva nshaka kukubwira maybe give me one chance I got something to tell you I don't wanna listen okay makanya afise melody nziza hari undi muririmbyi yakwinspira undi muririmbyi w'umurundi Satbi no love yonyene no love na feel love kijagiye ko naramukunda sana vuga indirimbo iyo ushobora kuririmba muri izo no love ngo inkovu nyinshi dufise ku mitima tuzitegwa nabo dukunda bikatuma tuja kuheba inkundo dutinya kubabara dutinya kubabazwa love 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 no love 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 no love 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 uwo nakunze bamujanye kure imiryango nayikadutanya my friend don't joke me love tend to your friend to never joke me love my friend don't joke me love narifise umwana nkunda n'umutima wanje wose ibihe navyo biraza bigenda bijana nawe urangitwa n'abakire kuva ico gihe n'ubu sindatahukirwa my love way like you yoba yasohotse mu gihe bari baguhevye oya nukurikirana Usendimbira kazi ndimo nziza cyane gose n'ubu ndayumviriza kenshi yego ni ikintu ukundira Double J Double J lyrics yiwe ni ijwi na melody yego ni ikintu ukundira Satbi ara afise sound nziza arazi no kwipromotinga bikwiye nkamwe uronse collabo zabo babiri yego no ndabona izo collabo nazirose ndabona ko no bashitse ku ndoto nipfuza oye ni bimwe kuririmba na Satbi na Double J ni zimwe mu ndoto ufise yego okay byo gushikana he byashikana ku ndaza abantu benshi bomenya yego okay nanje tyo experience mu byo muziki asante sana uramaze kwipfuza naho ukavuga ati naho ntoshoka ndonkiyo collabo ariko guhura nabo hari numwe mumaze guhura muri abo babiri canke ukandikira akakwishura Double J no twoba twarayaze muri iyo minsi gusa si ibintu byinshi twayaze nturabonana muri abo bose yarumvise indirimbo yawe sinamuha link yabizocamwe ntarayumvise mwaganiriye wifuza collabo ndifuza collabo kweli okay nuranifuza kugira ngo mwicarane ubanze umwumve mu mutwe wumve n'impanuro yumve n'indirimbo yawe bien sûr ubanze urabeka yikunda kuko ikoranye no muririmbyi agakunda igikorwa cawe mengo birazana akantu kameze neza kandi biroroha no kugira mukorane asante sana reka dusimbire kuri no muce wacu rero kugira ngo tumenye vyinshi ni byagufashe gute byaje gute kugira urimba indirimbo Manirakiza ivuga Fablice Manirakiza wa Waka Nation Group hama ucuvanga no kuvuga igihugu byaje gute inspiration yavuye he kubera iki kurimba Manirakiza okay Manirakiza naravye ibikorwa akora ni ibikorwa bituma igihugu cacu kibandanya gitera imbere ndavuga je nk'umurinzi kugira nshikane message kure bisabwa ndirimba indirimbo kugira nshobore gutanga message ishikira abantu benshi tubereke ibikorwa Fabrice ariko arakora vyiza cyo gihe nta mafaranga nafise muri studio ndavyibuka cyo namwandikira mama namwandikiye cyanamubwira uko bimeze ati bimeze ko nafise indirimbo se ideye ni muga nta buryo ndiko ndaranka bwo kuja muri studio aramfashamwo uburyo bwo kuja muri studio mama wawe yaguhaye uburyo bwo kurimba indirimbo Manirakiza yego byari maze gushika mama wakurihira indirimbo oya ntiyari byandirire kuzina indirimbo sana supporting aragusapotinga nyine akavuga ati yego pambana bandanya imana izocinza umubwira ngo akurihira indirimbo wabuze amahera yarakubajije suje ugeririmba yarambajije suje wibaza yuko iyo yumva suje ari yindi ariko kurihira indirimbo ugira uzi uko muzi wewe mama wawe uko namuzi kundira yondira muga ntivyari kora nkuko vyoroshe kuko nta n'imisubiri vyatwendaye mubwiye yego
yarameze gute reaction yiwe yarimeze gute iyo ide yaramune ko nimvi iciyumviro kimeze neza arabinezererwa kubera ibintu vy'igihugu ari umuntu nawe asanzwe akunda igihugu cy'u Burundi navuga ati iyo ndirimbo ni nziza urayikora ko umuntu atarumva indirimbo Manirakiza umusemuri yako gato kugira caja muri YouTube na cyane cyane ko muri commentaire na description haza kuba harimo link wodusemuri gato ku ndirimbo Manirakiza okay Burundi igihugu ciza gifise abatwarebeza bafise imihenzi myiza idahengwe nimbo mikrushira Burundi igihugu ciza gifise abatwarebeza bafise imigambi myiza badahengeshanya mu kugiteza imbere nta murundi n'umwe atazi Fablice MANIRAKIZA ivyo yakorera mu gihugu cacu ciza c'u Burundi miruware yarayubatse Fabuhomzi yarayubatse kugatumba yarahubatse miruware irashajije miruware yarayubatse Fabuhomzi yarayubatse kugatumba yarahubatse miruware irashajije oh Burundi oh Burundi oh Burundi gihugu c'amata n'ubuki urakoze cyane reka dusimbire hano kubera iki rero ngo uririmbe Fablice MANIRAKIZA nturirimba abandi mu gihe hari abandi bari korakora ibindi bikorwa okay novuga buri kintu cyose n'igihe kijya gihe ndirimba indirimbo Fablice no nabona kandi no ariko arakora ibikorwa vyinshi ndavuga ati reka nabicishe mu muziki kugira nange message twereka amakungu igihugu cyacu kiko kiratera imbere nibihe bintu bitatu biguhimbara kuri Fablice MANIRAKIZA yubonye isana mu gihe n'umuntu avugana na buri muntu yumviriza ivyumviro vy'umuntu afise urukundo kandi akeneye iterambere vyagenze gute kugira uronke location muri Fab Homes ndetse na Kamensi Burundi vyagenze gute naravuganye nawe naramwandikiye Fablice MANIRAKIZA hama naramwandikiye kuri IG okay anyishura ndamubwira uko bimeze ndamubwira indirimbo arayikunda acampa nimero nimwe tuza turavugana okay ukimwumvisha indirimbo commentaire cyangwa amajambo yoba yarakubwiye akagukora ku mutima yarameze gute amajambo yambwiye yara bavuga kuguha intege yarampaye intege yaraguteye intege yaranteye intege ikindi kintu cyanezereye yarapostinze cyane kuri Instagram story yarapostinze cyane kuri Instagram story umaze gusohora irya ndirimbo amakaming soon yose nashira ko nanye nashira ko yari yashirako ni uramaze kugira ibako ryo guhura nawe oya sinahura nawe nkamwe uhuye nawe yego canke bigushikiye ugahura na Fablice MANIRAKIZA yego byo bimeze gute kuri wewe kuri jewe yoba n'umunezero udasanzwe kuri jewe hari ubumenyi no kungura bwinshi mvanye kuri we kuri jewe ndafise ibindi bintu no mubaza mbashaka kumenya nk'umujene kugira tubandanye twiteza imbere okay ni iyo ubonye abajene bariko barakora bubaka igihugu bikwigisha iki nibiki byari bikwiye kwigisha abandi bitwigisha yuko twakunda icyambere na mbere gukunda igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi tukacubaka ikindi gihugu cyacu kugira n'abazodukomokako bazoboneka ari igihugu bavukiye mu gihugu cyiza cy'amata n'ubuki abari bahaciye imbere bari bagikunda cyane ni kubera iki washimye gukoresha amwe mu majambo agenda arakoresha mu kuvuga idea yavuye ni wayisanga ije wonyene cyangwa ari umuntu yaguhaye ivyumvira ati muri video shiramwe kuno okay idea ni umuntu ugenda akunda gukwikirana ibiganiro vyose yagenda akora ibiganiro nka vyose akora navyumviriza naciye mfata mu majambo nose yankozeko cyane ashira muri video yuhanje uri mu bajene bakeye uno munsi bariko barasohora indirimbo ukabona neza yuko zayaronse commentaire n'abandi baririmbye amaze gutera imbere nka Barnovich barabonye Mr Mbona akaze cyane kuri TikTok aho mbere inyuma yuko apostinze indirimbo yawe mbona aba TikTokers benshi bariko baragenda bakora challenge ku ndirimbo yawe byakweretse iki byanyeretse ko ndavuga bizocamwe ko bariko baratwumviriza ndavuga bizocamwo yampaye fan base yampaye abantu benshi bashasha yampaye inguvu
Okay, nyeretse ico ndiko ndakora ntariko ndakora sindiko ndatamandiro Okay. Ego nico kintu byanyeretse kandi byanyeretse ko nobandanya nkora gusumbiza. Ego. Hari ahantu mu mirongo uririmba uvuga ngo nubwo noba mfise ikibazo c'amahera sinokwankwa na Diana. Ego. Diana yagukoze iki? Diana ninde? Diana muri quartier wanyu. Reka tuje hari Inyanza. Muri quartier wanyu Diana ninde? Diana sinavuga ngo n'umuntu navuze ngo kanaka. Ariko hariho Diana. Ba Diana bariho. Hariho Diana munzinanye. Ariho gusa ntuzeranye cyane n'umubanyi. Okay. Namushikanje. Ego. Ni experience ya jeni muri studio. Ndayiririmba kandi kuva nso igandirimo narose nk'abantu bashika batandatu bitwa ba Diana banyandika. Bakwandi duhe top 3 rero ya commentaire zikaze kuri ba Diana. Zari zimeze gute? ngo mbe Adobad ngo dupfiki kugira ngo tuvuge kujya. Uyundi nawo. Ngo nubwo tuvuze nabi ngo ntitwokwanka nubwo udafisa amahera ngo ntitwokwanka mbwa ngo indirimbo yawe ngo ngira kaze kubaje. Ni ugerageje kumva urumva nyine ko wavuze ati Diana kwera raciriritse naho no bankenye ntiyonyaka. Ego mvana kana. Wabigize ubibona? Nabigize nayibona nyine kugira akabane file kaje file. Ego. Nubwo noba mfise ikibazo c'amahera sinokwankwa na Diana. Guys, ndabasaba musimbire kuri YouTube channel y'uno musore. Uvuye ngaho usimbira muri description cyangwa muri commentaire uraza kubona link ziri pinned, hariho indirimbo bizocamwe ariyo irimwa ako kajambo cyo kimwe n'indirimbo Manirakiza kugira ngo wirabire ivyo vyiza by'uno musore. Hama nimba ubona vyukura kwiye gushigikirwa akanya ni gwawe. Reka tuje rero mu muce wacu wa nyuma. Unapewa wakati mzuri wa kukutana na Elon Musk. Ndio. Lakini ni lazima. Ndio. Ni lazima ukionana na Elon Musk. Utapewa kazi kwenye kampuni yake moja. Utatumika at least miaka 10. Na utasapotiwa kwa muziki wako. Ndio. Lakini before lazima upewe sharti. Unakuwa gay. Afu bottom. Hapana top, bottom. Utakubali je ama utadrop? Hapana, siwezi nikakubali. Utadrop. Kwa nini utadrop? Wakati ni kama kuwa bilionea vile. Hapana, naweza nikasema hivi, kuna vitu vya mashaiti mara nyingi unakuta hauna amani. Alafu kitu kingine ukishaingia kwenye hayo mambo ambayo umeyasema, unakuwa yani upo tofauti na Mwenyezi Mungu. Unaaminia kama kuna waimbaji hapa Burundi ambao wanashughulika na hayo mambo? Mimi sidhani kweli. Haudhani. Lakini ushawahi kusikia tetesi kama zipo hizo? Nasikia lakini sidhani kama ni kweli. Haudhani kama ni kweli? Kuna wanamuziki ambao ushawasikia wanaongelewa? Kuna baadhi ya wanamuziki kama kina nani? Hamna, siwezi. Hauwezi. Unaogopa kunyimwa collabo nini? Siwezi nikataja. Sema mimi sidhani kama ni kweli. Ni zile skendo za watu. Skendo. Na ushirikina katika mambo ya sanaa. Unakubali kama upo? Ushirikina upo. Upo. Kwa nini haukubali mambo ya ugay, ya ushoga, lakini unakubali mambo ya ushirikina? Naweza nikasema kwamba hivyo ni vitu ambavyo una uhakika. Hivyo ni vitu ambavyo ushirikina ni vitu ambavyo una uhakika kwa sababu ni vitu ambavyo kila mtu anavijua. Kwenye hayo mambo kuna vitu vingi sana. Ushawahi kushiriki na hayo mambo? Sijawahi kweli. Ushawahi kuwaza kujihusisha na hayo mambo ili wenda siku moja ukawa mwanamuziki ambao yuko kwa top 5? Okay, mimi nishawahi kufikiria kwamba unaweza ukaingia kwenye ndoto zangu ukajiunga na hayo mambo. Hapana, si kujiunga. Kwenye ndoto zangu natamani kuwa kwenye top 10 wasanii wakubwa hapa Burundi, lakini sijawahi kufikiria bila kutumia ushirikina. Na ikikucost kumpoteza mmoja wa rafiki zako, wewe haujahusisha, lakini na kucost atapotea tu. Atayaga maisha. Lakini wewe mwanamuziki viral, trend, hit miaka 10, utampoteza nani? Hapana, siwezi. Hauwezi. Siwezi bro. Kuna ule msemo unakwambia ngo kama rafiki zako hawakusaidii chochote usiogope, vitoe kafara tu vile vya haramu. na wenyewe wakikomba kafara hawezi kukomba mtu ambaye yani humpendi. Lazima unavipenda vile viimbwa. Unajua mimi nina virafiki vyangu hivi. Huwa tunaitanaga mbwa. Lakini yani tunapendana zaidi. Hata watu wakituona wanasema nyie ni mashoga, hamuachanaji bana. Lakini ni wale watu ambao nawapenda, lakini utasikia wambgao. Unaiona ile wambgao. Lakini ni mtu moyoni.
Wewe huwezi ukafanya jambo kama hilo? Mimi siwezi nikafanya hivyo kwa sababu duniani kuna njia mbili. Kuna njia ya Mungu na kuna njia ya shetani. Njia ya shetani ni njia ambayo ni ya giza. Ukishaamua kupitia hiyo njia ya shetani, maisha yako yote utaishi yani bila amani. Bila amani. Asante. Lakini ukichagua njia ya Mungu unaishi kwa amani, kila kitu ni sawa. Unaweza kupata hizo hits lakini yani moyoni mwako, kwa sababu kuna watu wengi wanakuwa wanatamani kutoka mwa hayo mambo ambao walikuwa wameingia. Wewe kwa kibinafsi unasema ni kazi na sala, sio kazi na dawa? Ni kazi na sala, ni kuomba sana. Nikushukuru sana Adobad. Nashukuru sana. Mimi nikushukuru ariko kanishimira ariko adukurikirana kuva ku munota wa mbere gushika kuri no munota twatangwa ikiganiro mu Kirundi giheze mu Giswahili. Utatahuye icyo twavuze hano muri no muce wacu wa nyuma mu kiganiro cyacu uyu munsi, ubona yuko twari kumwe n'uno mutumire cyo droppinga muri comment ubaze unatahure. Mbega mu muziki w'u Burundi hariho ivyo bita uguhuza ibitsina babisangiye kugira ngo bashike kuri ku mahits canke baba trending babe viral, canke harabakoresha imiti kugira bien sûr babe hit? Birahari, uramaze kuvyumva? Nimba maze kuvyumva muri commentaire. Ariko yitwa Adobad, yakubwiye ko gukorana na Double J na Sadbi ari indoto, yipfuza kandi guhura na Fablice MANIRAKIZA inyuma yuko yakoze indirimbo yise MANIRAKIZA. Akanya karikeza cyane, niwe mukunzi butunzi utari mugenzi mutunzi mu butunzi atari ubwacu. Imana gutiza amagara n'amafaranga ugira huba ubahwe. Jobless. Nikushukuru sana Adobad. Bana, shukrani sana. Kanzo kundana nande chenda baza kombo nabo sebanchanga ninda nzongumi ruhande no mugihe suniko buzima bwanka sinibaza kari jewe noba ntiyemera kumbona nkora bikanka nubwo noba afise ikibazo c'amahera sinokwankwa na Diana makiura mita na Sunday anyway niwumva aho bakura imyaku nubwo hazoba ari Monday urambwira ubuzima bw'ambanyi yashu nubwo uyu munsi bigoye nzokunda nanje banyite bebe nubwo uyu munsi bigoye hazogera ndonka amahera nanje banyite mutama. Yo mwakoze kwikanda ikiganiro cyacu, turabakunda cyane. Nitwa Adobad, mubandanye mukora subscribe kuri TV. Imana ibahezagire cyane. Ciao.